mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Aha turi kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, iteka tusangiye nk'abana b'Imana. Uno munsi ubwa mbere na mbere turi n'umutumire, turaza kuganira ku iteka ry'umwigeme ashobora guca mu buzima bw'abandi akiga, ariko kandi akaba yaratewe n'iteka, akaba ari mu muryango. None tutarandiriye, reka tumuhe ikaze. Turashobora kubasaba mukidondora abariko baradukurikira kugira ngo babamenye. Murakoze. Ego jewe nitwa Sandrine Hakizimana, nkaba ndi umukenyezi, ndubatse, ndubakanye n'umushinga ntaho umwe, tukaba dufitanye ibibondo bitatu, babiri basigaye muhira n'uwo tugendana azoheva akaja habona mu minsi y'imbere. Ego hama kandi ndi umukristu katolika muri paruwase ya Namweranda kwa nyokuru. Ego nibaza yuko ushobora kutubwira muri make ingene ubuzima bwawe rukristu, nimba uri mu migwi canke warabaye mu migwi, nimba uri mu mihari, kugira ngo kumbure ngo nabaza kukubona baze kumenya bati bya ndamwibuka ngaha no ngaha. Murakoze. Novuga ngo ubu kubera ubuzima usanga tubamo cane cane bw'akazi, usanga ushobora kuba aho uba atari usanzwe ukorera. Ino i Bujumbura novuga muri paruwase nsanzwe ndimo ngo nta butumwa ndaharangurira cane, kuko nta gihe kinini giheze nsanzwe nkorera ubuzima ndangurira ubutumwa bwanje bwo kubaho akazi ka minsi yose muri paruwase Muramvya. Rero niho novuga ko nakorera ubutumwa nkabukorera cane cane muri Honorable Charismatique. Ariko rero muri iyi minsi haraheze amezi ashika kuri 6 canke 7, ndindiriye ko hazoza akandi kazi. Sinari bwashobore kwintegra cane mu butumwa, ariko ari kuja mu isabisho mu mubano rukristu canke ibindi societe yanje kuri paruwase nsanzwe nsengera muri Namweranda. Ego murakoze. Mbega dusubiye inyuma gatoya, twariko turavuga ingene umuntu aba yarabayeho mu buzima bw'ubunyeshure, hoho hariho ivy'imihari n'imigwi wowe warabwiyemo. Ego cane, ubwo buzima narabayemo rwose. Nsubiye inyuma mbere gatoya, navukiye mu muryango w'abakristu. Abavyeyi banje bari abakristu. Ibi rero byaramfashije ko kuva nkiri umwana mutoya nkurira muri iyo nzira yo kuba mu butumwa. Ndibuka cane nkiri mutonya ko nari mfise umuvyeyi papa yari umukristu, mugabo bamwe tuvuga ngo ni umukristu wa cane rwose, wo kuwa Mungu vrema ntiyashobora gusiba. Kandi ivyo neza ko papa no kwiregatire, ariko twaba dufise iteko ry'uko kizira utagwaye nta muntu ashobora gusiba mu misi, ubishaka utabishaka ryari itegeko. Hanyuma kandi umaze gusangira ryateko kucuja mu bakorezi, nta biganiro wenda kugirana, wabuzi ko ari itegeko. Ndibuka ko imisa yo mu gitondo muri diocese buriya ba 6h haba hari kare ku mwana agisangira usanga muri 3e primaire, ariko 5h yabaje kubyura, wagenda uri kugendura ugiye gukorera, ryari itegeko rero. Ivyo rero uke birakurera gukunda ubuzima bw'ubutumwa. Usanga dukuriye muri iyo migwi y'abatambiramana, y'abakorezi, mbere n'imihari. Ndibuka ko umuhari wa mbere natangiye kujamo wari umuhari wa papa, kandi nawe nyene ntashobora gufise n'umusaveri wacu umusaveri, twese twari abasaveri tukiri batoya. N'amakorale umaze gukora kameme, umaze gutangura kubikunda ukaja muri korale. Ego nuko ubutumwa narakuriye mu migwi itandukanye y'ubutumwa. Ego urakuze, urashitse mu mashure yisumbuye, muri kaminuza. Mbega aho hari ubutumwa waharanguriye bwo bari ubu? Ego amashuri yisumbuye nako ndavuga ko muri primaire umuntu wasanga ari mu batambiramana, mu bakorezi, ukabikora ko abavyeyi arivyo bakoresheje. Ariko rero uko umuntu akura niko agenda aragira choix y'ivyo ajamwo. Kuko muri secondaire nari muri mouvement marial, no muri ngenda, ariko kandi nari mu choriste ko nakunda kuririmba. Hama navyo byanamfashije, biramfata ukuboko no muri kaminuza. Ubwo butumwa twarabandanyije umuryango twari dusangiye twese,
famille catholique interuniversitaire naho nyene nakoze ubutumwa muri kohare canke mbere narasukuriye n'umuryango muri kaminuza nasanzwe nigamo numva ko ubuzima bw'ubutumwa narabugumyemo. Murakoze cyane, murumva ko tutanguye kandi dutanguye neza. Mbega uravuze uti nararanguriye ubutumwa mu muryango katolika wo muri za kaminuza. Mbega uwo muryango kuba wumvise ku banywanyi ba Action Vice TV batawuzi, mbega wobabwira gute? Nigiki mbere turaza kubigaruka ku mugabo kugira ngo tugende tuzi neza ibyo turiko turaganira. Uwo muryango wotubwira gute? Ego, uwo muryango umva ko nabise umuryango bisigura ngo waruhurikiyemo amakaminuza yose. Ikintu do special wari ufise nuko ingene twaza tumaze kwiga amashuri wabuze ko ari kaminuza y'u Burundi isa n'itandukanye gato n'amakaminuza yigenga. Ugasanga mbere n'abiga muri kaminuza y'u Burundi barafise ingene babona abari muri kaminuza yigenga nabo ari mu zigenga barafise ingene babona abo muri kaminuza y'u Burundi. Hariho rero ico nita ubuhome entre guillemets bwo kubona ko umenga abo bantu ntibahuje imico, ntibahuje imigenzo, ntibasangiye n'uburyo n'ubwenge, mbere harimwo abarusha abandi. Ariko rero uko kuntu twaca duhurira hamwe nk'abakristo b'abakatolika bahurikiye haba muri kaminuza y'u Burundi, campus Kamenge, campus Mutanga, campus Kinze zitandukanye, hamwe n'abakristo b'abakatolika bahurikiye muri za kaminuza zigenga, guhurira hamwe cyari igikorwa c'ubumwe budasanzwe. Kandi nibaza ko abagitanguje ngira kitaboroheye ko je nasanze cyaramaze gutangura, ariko rero harimo ubudasa bwinshi kandi buryoshe kandi bwuzuzanya. Wari umuryango rero uhuza abo bose bari muri amakaminuza atandukanye, bahujwe nuko ari abana b'Imana b'abakristo b'abakatolika. Ngira no kunosigura umuryango. Ego, bavuze uti n'amakaminuza yose kandi nivyo. Biga none nk'ubuye nk'akarorero ugiye muri kaminuza y'intwaramiheto gisirikare ho wiyumva gute? Kuri ubwo bumwe bwari buryoshe cane, kandi imbere ugiye muri kaminuza nk'akarorero nk'iyuvuze ISCAM, nciye nibuka ko kwinjira hose upfa kwinjira urabizi. Kumva rero ko twashobora kuronka access yo kwinjira aho hantu hatoroshe kwinjirwa, ndibuka n'ingene twakirwa neza cane muri ISCAM. Ukabona ko abantu batwiteguriye bari badushashaye, mbere n'abakuru babo niko nobyitangira nko twari kambi canke abandi ugasanga niho bari kugira kuntu ngene usanga baberewe. Wari umenga biratudugije kandi je byahora bimpimbara cane, nkavuga ati aha hantu ntihasanzwe. Kandi rero niyo dusanzwe tuzi abasirikare n'intwaramiheto tumenya abantu bakara, abantu bateye ubwoba, ariko narabonye kandi image y'abantu bubaha, urupfasoni bakundana, bakirana igishika abandi bantu, urupfasoni rwinshi n'ukubaha kwinshi, ukibagera n'amagarade baba bafise. Ibyo rero byatwubaka, byatwereka ko koko ubwo bumwe bushimikiye kuri ubwo Kristo duhurirako bubomaguye impome zose kandi butuma twiyumva twese tunywanye, mugaca mubana n'umuryango. Ego cane, nico gituma hacavuka n'iryo zina ry'umuryango. Ego cane. Ego naho twabishitseko, reka dusubire inyuma kumbure mu mashure yisumbuye. Ego wavuze yuko mukiri abana hari umuvyeyi yababarira ati mutegereza kuja gukorera, rimwe rimwe mukagenda mutabinezererewe, mukaja no mu muhari wiwe. Ariko uravuye muri ubwo buzima, kumbure uragiye mu mashure yisumbuye. Ayo mashure yisumbuye haba harimwo rero ca gihe twita igihe c'ubuyabaga. Hanyuma uri umukobwa, n'ubu turabona yuko nawe ufise abana batatu, ntaco baye. Mugabo rero urashitse muri secondaire. Mbega hoho ubwo buzima wabubayemo gute? Ubukristu hanyuma no kuba umwigeme, mbega vyoba bibayemo gute kugira ngo bisangize kumbura abigeme nabo nashobora kuba bariko barabicamo, kugira ngo nabo bumve yuko hari ico bafasha? Ego, murakoze. Abarundi baramaze mu giti kigwa iyo gihengamiye. Iteka umuntu agira kuva akiri muto abifashwamo n'abavyeyi. Rero kundero ubusanzwe wararonse mu yibanze iragufasha ingene ushobora kubona muri ivyo bihe by'ubuyabaga n'iki. Rero gushika muri, reka mvuge gushika nko muri cycle inférieure, kuko niho nari nditamuhira, twari urumva ubukirabwa n'abavyeyi, ukigabwa n'abavyeyi. Nukuvuga hariho vyinshi wiyubara ukigengesera, kuko uzi ko muhira bakweza kubimenya kandi uza gutaha muhira. Rero no kuvuga haba harimo ico kintu c'ubwoba c'uvuga ati je papa
abandi bana les samedi baraja mu maboom sije kera batita spectacle boom ubu n'amakermesse nimenya aho bigeze ni ukuvuga twebwe nta na draw usubije kuja muri spectacle boom kuko papa nta rusha yaguha rero ugacukurira muri ivyo bikavuga ati jaho hantu ndazi ko ntari bujeho mugari uko wose ibindi jana kwenteresa wakuriyemwo by'ubutumwa byo gusenga wacuja muri ivyo bintu usanzwe umenyereye ugasanga abagenzi uharonkeye ntabwo nyine muhurira muri ivyo rero gushika vraiment muri cycle inférieur novuga ngo kudesida nka jewe nyene sinzi ko novuga ngo nari nkiri muhira narubaha kuko nzi ko muhira hariho ibidakorwa ari ibikorwa uzi ko ata muntu umwe ashobora kuzana umuntu waje kuramutsa uvyuha uko nyene kandi bikakurira bikagukuza hama rero naho gasesha umuntu yashawemo mu bwana nyene uzi ko ubwana ndibuka ko wasanga ufise amakayi nkaya sanfere y'ibisebisho byinshi dondagura usanga rugira nk'umwana mugabo ntiwishe ubusuga mu mutima yandawe nta wica akora muri wewe rero nuko iyo periode ya adolescence nafashijwe n'ivyo no kuba ndi muri ico gisabisho no kuba ndi muri iyo rigueur y'indero twahabwa muhiri wacu rero ugasha usanga rero urabandanije muri iyo nzira nyene hanyuma rero nzibisa cyashaka muri secondaire ko wari muri supérieur ko wari kurambaza ubuzima bwo mw'ishuri muri supérieur nagiye muri interne aho rero ubuzima buba butanguye buba butanguye wonyene ukiraba naho nyene ariko nivyo nari muri intervalle ya 15 kuduka ukiri muri periode ya adolescence ugahajya ibintu utamenyere biragoye guca ubitangura ndibuka ko ushitse ko basanzwe bakuzi kuri umuntu mu cyana akora ubutumwa nashikiye mu butumwa nyene ndasangira n'abandi ubutumwa kandi vraiment muri interna ubusaba opportunité yo kuja mu byo ushaka ariko kuko we uba ufise ico wamaze kwakira muri wewe ugasanga bigufasha ingene ukanariza ndibuka yuko hari igihe usanga wakwandikiye agakete copinage waba wumva umenga ivyo bintu na mashetani wabijamwe bacumubona nyene nk'umuntu yatsitaye yaguye ukabandanya iyo nzira yawe isabisha urimo nuvuga ko indero yibanze twari twararonse muhira gushira ko no kugukundisha igisabisho byanka bikunda gasana nawe wabyinjemo wabikunze nivyo byafashije kugira ngo ushobore guca mu gihe ca adolescence novuga ngo nta kubaganye